musanzwe muzi ko ibitoro novuga ko ni gisata mu bisanzwe gikomeye cyane, ni gisata iyo hagize igihinduka usanga mu buzima bw'abene igihugu hari byinshi bihindutse. Hanyuma ahanini mu babikoreramwo wasanga atakuri bashiramwo, ku buryo byaribonekeje ko usanga dufite igitoro hanze, hanyuma ababijejwe kugira ngo bakizane bagishikane ngaha mu gihugu twarabishizemo n'inguvu nyinshi n'uburyo bwabonetse, ubwo usanga batuzanira gike ugasanga haje amakamyo 10, amakamyo 15, kandi bari bakwiye gushira mu makamyo menshi cyane, gutyo igitoro ikaza mu gihugu cyacu. Byaribonekeje kuko n'ubu tuvugana hariho amakamyo asanga hagaze kandi bashizemo igitoro, mugabo ukibaza ni giki cyatumye ayo makamyo ataza. Harimo ibintu byinshi bikorerwa musanga bidashimishije, niyo mpamvu dukoresha ingufu nyinshi kugira ngo igitoro kize. Mu byerekeye ibinogo navyo nivyo turafise ibinogo bijamo igitoro tubiteranyije bishika hojamwo hafi nk'imiliyoni 60, vyaba ibinogo vya leta canke ibinogo by'abikorera utwabo. Ariko rero kugira ngo ubone umuntu azana igitoro dufise cyose akizanira rimwe gishikane ngaha, niho hari agahaze ugiye ukaraba ibikorerwamo. Rero usanga ahanini nyabiba bidashimishije, harimo ubutiganya, ugasanga harimo amanyanga, ahanini usanga tuko duhura nayo kugira ngo igitoro kize. Hanyuma muri icyo kibazo yongeye arabaza ati mbega kubera iki batokugurura bagahereza abantu gutyo bakavyikorera tukugura mu byerekeye by'igitoro. Uravye iyo amafaranga asanzwe ava, amafaranga yo hanze ni banki nkuru y'igihugu. Aho hambere byarigeze gushikaho wasanga bahabwa amafaranga bakaja kuzana igitoro, ariko tubiravye neza basanga hanini n'igitoro kije kitangana n'amafaranga twatanga. Hari abo twakuramwo, abandi tukabaha gasopo kugira ngo bibananije ko bahava bahanwa. Aho tuboneye ko bibananije niyo twacira dushiraho urwego rujerwe rwa leta gukurikirana ivy'igitoro, igihe dusanzwe tuzi ko amafaranga agura igitoro ava hanze ari make. Kuba make rero byavuzwe, ariko biterwa ahanininya n'impamvu nyinshi cyane zacinga mu gihugu cyacu. Ubwa mbere nshizemwo muribuka guhera 2015 twararonka amafaranga aje gufasha amafaranga dukoresha buri mwaka, ugasanga amafaranga yashika ku rwego rwa 52%, kandi amafaranga ugasanga n'amafaranga yo hanze. Ikibonekeje nuko yahagaritswe, murabizi, kandi hanini yahagarirwa kubera novuga twebwe abene igihugu tudakunda igihugu, tuvuga ibintu tubwira abazana amafaranga bidafite ishingiro. Kuyatwima rero kuri bo biraborohereza. Igihugu rero gisha gifata ingingo ko tubwiza gukoresha amafaranga yacu dufise. Nivyo uko byagiye bikurikirana, iyo baguhagarikiye amafaranga nkayo ntubuza ayo uba wifitiye mu kigega twita Trésor National, urayakoresha hanyuma ugasanga agenda agabanuka gushika usanga amafaranga kibaye ikibazo. Ariko leta ntacitakoze kugira ngo amafaranga haboneke. Amafaranga yogize gute yoje kugura igitoro kiza gufasha abene igihugu.
ariko rero nk'ivyo nkuko ababitangwe babivuze umushikanganje wa mbere yabivuze umushikanganje mbyajejwe mu mafaranga yabivuze ni igikorwa ca twese abarundi tugwiza guhaguruka tugakura amaboko mu mpuzu tugakora bimwe biboneka kugira ngo dushobore byinshi cyane hama tugire gute tuzana amadovize mu gihugu gutyo ikibazo c'igitoro kizoca gisezerwa burundu